Bakunzi b'urubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media turabaramukije. Sangwa ikaze muri kino kiganiro twabateguriye cuno musi. Psikologe nkuko vyama niwe abatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube. Akaba ari nawe anabibashikiriza. Rero rino jwi mwumva ni rya psikologe nije nabateguriye kino kiganiro ngomba ndabashikirize cuno musi. Kandi akaba ari na jewe ngomba ndanakibashikirize. Rero turabahaye ikaze muri kino kiganiro, ariko murashobora kwibaza muti mbega psikologe uyu munsi watuzaniye ikiganiro kivuga kuki? Mu minsi iheze naragiye ndabashikiriza amakuru atandukanye, ndanabashikiriza n'amakuru avuga ku ntara zahora zigize igihugu c'u Burundi, no kuvuga zari intara 18. None uyu munsi naho nyene ndagarutse ndababwire intara imwe mu ntara zigize igihugu c'u Burundi canke zahora zigize igihugu c'u Burundi. Ngira ngo nkihangiro noba narihaye programa nihaye yo kubabwira amateka avugwa mu ntara zitandukanye zahora zigize igihugu c'u Burundi, no basigaje nk'intara zitatu. Ndibaza hasigaye nk'intara ya Bubanza n'intara ya Rumonge hamwe n'intara ya Cankuzo. Rero uyu munsi naje kubabwira amateka canke ivyo intara ya Cankuzo yoba ifise utoshobora akubona ahandi, canke amateka arangwa mu ntara ya Cankuzo. Ukaba uri mushasha urahawe ikaze mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media, kuko twebwe nta mbibe tugira, twama dukaribisha abashitsi twama tubaha ikaze imbere yuko dutangura bino biganiro. Rero utaravyibagira mu kugira subscribe, usabwe kugira subscribe kugira ngo uzohore ubana natwe muri uno muryango wagutse. Reka rero tumina amateka gatoya cenza ndababwire amateka arangwa mu ntara ya Cankuzo, ndababwire aho itumbereye, ndanababwire n'intara bihana urubibe, ndababwire hamwe n'imico n'akaranga, ndababwire ikiranga intara ya Cankuzo kurusha izindi intara. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mwidonido rya kino kiganiro. Psikologe nkuko nari nabibabwiye nije ngiye kubashikiriza kino kiganiro. Reka rero nze ndababwire, mbega woba warigeze kwibaza aho intara ya Cankuzo iherereye? Woba umaze kwibaza ico intara ya Cankuzo izwi ko mu Burundi? Woba umaze kwibaza nico ifasha ku gihugu c'u Burundi? Abenshi barayumva ariko ntibayimenye neza. Muri iyi video turaza rero kubatemberereza, tubabwire mateka ari mu ntara ya Cankuzo, tubabwire imico, akaranga n'uruhara rwa Cankuzo mu buzima bw'igihugu. Intara ya Cankuzo muti iherereye hehe none mu gihugu c'u Burundi? Intara ya Cankuzo iherereye mu buseruko muri est bw'igihugu c'u Burundi, ku rubibe rw'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Tanzania. Murumva yuko intara ya Cankuzo ihana urubibe n'igihugu ca Tanzania. Ni intara yo mu misozi no mu mashamba, ikaba ifise hamwe n'ibiyaya bitandukanye. Mu ntara rero ya Cankuzo murumva yuko hariyo ibiyaya bitandukanye, hariyo imisozi, hakabayo n'amashamba. Ihana rero urubibe n'izindi ntara izahe? Nababwiye yuko intara ya Cankuzo ihana urubibe n'igihugu ca Tanzania. Reka rero turabe izindi ntara vyoba bihana urubibe muri kino gihugu c'u Burundi. Ihana urubibe ni intara ya kera, intara ya Ruyigi majepfo mu buseruko, nyuma ikongera igahana urubibe n'intara ya Muyinga ku rubibe rw'amaja haruguru. Mwumva yuko ihana urubibe na Muyinga amajaruguru, amajepfo naho ari intara ya Ruyigi, ikongera igahana urubibe n'intara ya Gitega ku ruhande rw'uburengerazuba canke rw'uburengero, kandi ku ruhande rw'ubuseruko ikaba ihana imbibe n'igihugu ca Tanzania. Reka rero tuve muri ivyo vy'imbibe
tuze mu mico n'akaranga ak'abantu bo mu ntara ya Cankuzo. Abanyagihugu bo mu Cankuzo barangwa n'imico myiza, ugukunda akazi, kwiyubara no gukundana hagati yabo. Murumva ko bakundana hagati yabo, barashiranye ko abo mu Cankuzo. Murumva ivyo bintu bibaranga navyo n'ibintu vy'ingirakamaro. Barubaha cyane abakuze n'abayobozi. Murumva yuko bubaha inzego. Abantu bo mu Cankuzo barubaha inzego cyane kandi barubaha ababakurira, bakagira n'umuco wo gufashanya mu bikorwa by'iterambere. Murumva yuko mu Cankuzo nabo bitaho iterambere kandi bafashanya mu bikorwa by'iterambere. Muca mwumva yuko aho hantu ari ahantu haryoshe kuba. Reka rero ndababwire kandi ikindi kintu kiranga intara ya Cankuzo kurusha ahandi mu ntara ndavuga zigize igihugu c'u Burundi canke zahora zigize igihugu c'u Burundi. Ikintu kiranga cyane intara ya Cankuzo ni ubutunzi ikamere bwayo, no kuvuga amashamba n'ibiyaga bito. No kuvuga amashamba, hariyo amashamba n'ibiyaga bito. Uburimyi n'ubworozi cyane cyane ibiterwa nk'ibigori, ibiharage hamwe n'imyumbati. Mu Cankuzo bararima ibigori cyane kandi bararima n'ibiharage, tutibagiye ni imyumbati. Ivyo nivyo biterwa mu Cankuzo cyane kandi ivyimbuka cyane mu ntara ya Cankuzo. Kuba intara ya Cankuzo ihana urubibe n'igihugu ca Tanzania bituma habaho ubudandaji bwambukiranya imbibe. Mwumva yuko bimaze kuba bihana urubibe n'igihugu giteye imbere nka Tanzania, haca habaho ukuhanahana ibidandazwa vyoroshe, haca habaho urudandazwa rworoshe, bica biborohera. Muca mwumva yuko ubudandaji bwambukiranya imbibe butegerezwa kuharanga. Reka rero tuve muri ivyo tuje uko abantu babanye nuko bakira abashitsi. Mvuze abashitsi ni ukuvuga abantu baje bava ahandi mu zindi ntara canke baje bava mu bindi bihugu. Abantu ba Cankuzo babanye neza cyane, bakagira amahoro n'ubwumvikane. Urumva yuko abantu mu Cankuzo babanye neza kandi bakagira amahoro, bakagira n'ukumvikana, bafise ubwumvikane budasanzwe. Abashitsi barakigwa neza, bakubahwa, bagafashwa uko bishoboka. Mu ntara ya Cankuzo murumva yuko ibintu bimeze neza, abashitsi bakigwa neza, bakubahwa, bagafashwa uko bishoboka. Uko ariko kose barabafasha neza cyane, bakabereka n'umutima w'urukundo. Umuco wo kwakira ni umwe mu bituma intara yubahwa. Murumva yuko ivyo navyo ari ibintu vy'ingirakamaro ku ntara ya Cankuzo. Cankuzo muri politike y'igihugu naho mbega muri baza muti ivyo bavyifashe gute? Muri politike iragira uruhara rugaragara mu matora y'igihugu. Mu gihe haba habayeho amatora y'indongozi z'igihugu, intara ya Cankuzo nayo iragaragara, iritaba ibikorwa vy'amatora, ifise abaserukira intara mu nzego zitandukanye z'igihugu. Urumva yuko nico naco ari ikintu c'ingirakamaro canke c'ingenzi. Abanyarwanda niko bavuga ati ni ikintu c'ingenzi, ariko twebwe tuvuga tuti ni ikintu c'ingirakamaro. Yagiye itanga umusanzu mu kubungabunga amahoro n'umutekano w'igihugu ciza, igihugu ciwacu, igihugu c'u Burundi. Nkuko twabibonye, intara ya Cankuzo ni intara ifise amateka akomeye, abantu bakunda amahoro n'akazi hamwe n'ubutunzi ikamere bufasha iterambere ry'igihugu. Aho iherereye, imico y'abayituyemwo n'uruhara gwayo muri politike y'igihugu c'u Burundi vyerekana ko Cankuzo ari intara ifise agaciro kanini ku gihugu c'u Burundi. Nivyo psikologe nashoboye kubatorokaniriza, nivyo unashoboye kubaronderera. Rero ukaba wakunze kino kiganiro, usabwe kugira like muri commentaire, utubwire ivyo tutashoboye kuvuga vy'amateka birangwa mu ntara ya Cankuzo. Rero ndabasezeye naho ubutaha mu kindi kiganiro. Imana ibahezagire. Thank you, merci beaucoup.
Burundi